Ugereranije ibyabaye ukilinganisha mambo yatendeka nta muntu yarazi yuko azosubira guhagarara. Hakuna alikuwa anajua kama anaweza simama tena. Unabona umugabo nk'uyu, unaona baba kama huyu yicara ku ntebe, alikuwa anaketi kwa kiti, bagaterura intebe ari abagabo bane, wanabeba kiti wakiwa wanaume wane. Nibaza ko ari we yovyivugira. Nafikiri peke yake anaweza sema mukuri yaje umuntu atava hari afise ububabare utagira izina, ububabare bwinshi cyane. None Yesu yadukoreye igitangaza, nahabonye yashoboye guhagarara, ashoboye gushika imbere yacu. Yambaye iki kirato birantangaje. Agishika hano namubwiye ati wewe nahuje si ibintu bifata umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ibintu bifata nk'indwi. Namubwiye ati ufata indwi uhereye mw'iki gihe ushika ku wundi wa Mungu ari wo w'ubu munsi nyene, naho udatambuka uzoba utambuka. Ndamubwira nti Adolphe uheruka inzira muci naramugaye maze ngishobora acambwira ati nimba aramangetengete ivyo bintu gwaye canke aramadayimoni ndafise umuti. Narigiye muri ayo majambo nyene ndafise umuti mucura shiduka nanje Mungu we Adolphe n'ubuto bwiwe agumana cyane mu bafumu kabisa. Barabafata turagenda twicara nawe gani iko ndabagora kujya impande y'abantu bariko barafungura mugenda mutero imfizi y'umugabo agiye kujya encore n'umusonga afise. C'est pas ni paradoxe. Agenda mugana niteze iki niteze yuko ambwira ko njana niba ari mu buyenzi niba ari hehe ariko inyishu nagomba ndamuhe nari nayitegekanije. Ndiko ndaduga nibajije ko pasiteri ari ikintu yoba ampujemo kindi. Hallelujah! Biranja kare byari mu masheviye ibirenge byaravyimvye umenga ni pasiteri. Ushika mu amavi nayo cyari bloka cyangwa amamezo ngo twari tubicokoje. avuga ni nonakojeje agati mu ntozi ndahwera afasozi muri ngaha umugabo ari mu ngorane nk'izi ubamuba hafi azokumva inguvu azoshika kure umutima utekanye. No ku gitanda nicayeko kujije matera aca nkominduwe yibuka basengeye nicaye hajya uko byase ko nduga ngo shike hagati barasengera naje numva yuko kabisa sengewe uru kurabohoza numva ncagira gutya. Hallelujah! Naje muri jewe ukwizera guca kuratuga gose uko pasiteri yambwiye ati twe turagufasha gusenga ariko nawe udufashe wizere ntagomba guhereza ku kintu kimwe. Bantu musenga mufise imigisha myinshi ariko ntimuyigumizemwo, aho inyuma hariho abantu baboshwe kabisa. Genda mubabwire ntimutinye, mubabwire ko Yesu akize, mubabwire ko Yesu abohora, baze babohoke baza n'imizigo yabo ibaveko, mushingire intahe Imana. Hallelujah! haleluya. Hariyo abantu batazi ibintu biriko birakoreka hano. Na watu wasiojua mambo yanayotendeka hapa. Aba bantu Hao watu uyu huyu mtu zamani. yewe tugaho hejuru Simama kwa madhabahuni. n'ikirato yambaye n'ukuri kose. Hapo. Ibintu ni byiza, Mambo ni mazuri. banza mumukenyuke gatoyi uyu muntu tumufashe.
tumekutia kwenye Huyu mtu tunaye ushuhuda mwingi sana. Mpishe. Awale nyuma wamoni. Hata kama chuma moja azutse mu bapfuye amefufuka katika wafu. ugereranije ibyabaye Ukilinganisha mambo yatendeka, nta muntu yarazi yuko azosubira guhagarara. hakuna alikuwa anajua kama anaweza simama tena. Bamuzanye aterwa ku ntebe, Walimleta anamketisha kwa kiti. urabona umugabo nk'uyu, Mnaona baba kama huyu yicara ku ntebe, alikuwa anaketi kwa kiti, bagaterura intebe ari abagabo bane, wanabeba kiti wakiwa wanaume wane. nibaza ko ari we yovyivugira. Nafikiri peke yake anaweza sema. Madamu naona yaje, baza ko anezerewe cyane. Mama naona amekuja, mke wake amefurahi sana. Wewe mushigikire, Njoo umsaidie, umtie nguvu. haleluya, Amen. haleluya, haleluya. Nuwo mpapa niwe yamuzanye, Na ule baba ndio alimleta. igitangaza Ni muujiza wa ajabu. atangariye Imana. Nimeshangaa kwa Mungu. Bamumbere mikrofone, Bamupe maiki. atangure Anze. niwe yobivuga neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kuri ndafite umunezero mwinshi cyane numva ngene no mvuga. Haleluya. Mukuri yaje umuntu akava hari afise ububabare utagira izina, ububabare bwinshi cyane. None Yesu yadukoreye igitangaza, nahabonye yashoboye guhagarara, ashoboye gushika imbere yayo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muhe mikro abwira abantu ivy'Imana yakoze. Mbonye mu bisanzwe ndatangaye, yambaye iki kirato birantangaje. Agishika hano namubwiye ati wewe nahuje si ibintu bifata umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ibintu bifata nk'indwi. Ati rero witegure ugume hano. Atoya ava Igitega, ati reka nduge ngaruke nitegure. Isawa, namubwira tufate indwi uhereye mw'iki gihe ushika ku wundi wa Mungu ari wo w'ubu munsi nyene, naho udatambuka uzoba utambuka. Yarafise ingorane kuva nabaho nabona abantu bababara sinarigabona umuntu ababara nkawe. Impuzi ikozeko yakoma induru kumusengera, twari dufise ingorane zikomeye cyane. Twariyumvira ingene tubigenza, tudafata ko tudakora ukozeko yari induru, turatimbisha nyene nta kundi. Arakoma induru turakora ko nyene turavuga ati nta kundi, natwe turavuga ati hakwapfa, natwe turabaganga nta kundi, abaganga baramushona uri kurababara canke bakakora nyene bakoza, turafata natwe nyene nta kundi. Ndashimye Imana ko umunsi namubwiye ushitse ariko umwanya n'uwiwe, reka naho yoshaka natubwire ni wabizi numva byandenze. Yesu ashimwe cyane. Mbona pasiteri ibyo nari kuvuga yabihejeje, ariko wewe yashimye Imana ko nakize. Yego cyane. Yashimye Imana ko namenye Yesu. Kumbure benshi bibaza yuko ngomba gushinga intahe ko nakize. Je ngomba gushima Imana ko nashoboye kuyimenya, nubwo byaciye mu bubabare budasanzwe. Jewe kuva mu 2012 nafashwe mu kuguru kukubaho, numva harimo umuriro utagira ingene ungana. Agenda nda kwa muganga, hari umuganga twakorana ku kazi arambwira ati iyo ni gute ugura imiti nta amafaranga. Ndagenda ndagura umuti anyandikiye, mugabo cyanibuka nije ngomba muri iki gihugu kwetu apimisha ijisho cyeja nako cyagenda ndayipimisha basanga siyo, mugabo umutinza nawo uguze ndawugumana.
ndawugumanye ndaguma ngaho kizi kaza gaca ntekereza akantera amakanwa kugira sinzire ahantu kubwira hari ibiroma by'imiti bantera aha hose sinashobora gusinzira batanteye karuma hanyuma haciye indwi zitatu cette fois byaje bizaye ingata n'imigozi je nibaza ko byari bije kwandura kwera kari kwa ruguru kumwe bica bifata yose kuko kwa rukubafu ngacafata amadekiye ngacambandanya nkora akazi ndabwira madamu ni burya umuntu n'umutwe umuntu yakomeye umutwe ibisigaye birashoboka kumbure shetani yabonye yuko atakiyakoreka ikifata n'ukuguru kwari gusigaye ndavuga nti birabaye kugesera noneho ko mbona ntakifise n'ubwo gucumbisha kumwe mugabe inyuma yaho nta muganga n'umwe mwibaza akomeye muri ubu Burundi atoba yarakoze ku maguru yanje sishobora kubwira amahera amaze gutanga kuri aya maguru yanje uko biri kose harimo nk'imodoka imwe korona yateye niko nigira inama ko nogenda hanze kandi nari namaze kubitumbereza umurongo korona ikiratera uburyo kwiyunguruza mu isi murabona ingene bimeze bica biraza rero neza bizanye ingata n'imigozi burya nashaka ndababwire dufise abagenzi benshi mugabo abagenzi mufise muze mu basengere kuko Imana ibereke umugenzi w'ukuri ndafise ama message mu telefone bambwira bati utaje ngo tukujane wavuye naka ugapfa Imana ntizitubaze hanyuma ndababaza nti none ninde Imana yagiye kuntunga rero sinigeze gendera mu bafumu jewe kandi Imana imufasha atavyumva na bukewe icyo nagombire abadamu muri ngaha mubonye umutambukanyi wanyu ari mu ngorane muze mumufashe kwihagararako kurinda ububabare nari mfise n'uwo ari kumbwira ati ndakujyana nko mu ndege ndakurekurire hasi uraza gukira turuta nari gucamfa nari kwemera nari ububabare burenze abambwira bose bati tuje ku mupfumu ndababashije kuva ndi umwana data mama sinigeze ndabona mu ivyo bintu ndabitangure ku myaka 50 kweli mwegera umuriro mu bana banje ntibikunda uko bizogenda kose nzopfiya habona hanyuma ndamanuka Bujumbura kuraba umuganga umwe w'umuneroshirije hahandi ugira uti ngiye guhebura nje mu gitanda rero ndindire bize bitore kari gunguza naronse rendez-vous muri Kia umunsi ntiyaza ndasubira ndaduga ndamusaba iyindi rendez-vous anyakirira muri hôpital militaire ndamwereka amaguru yanje araba ambwira ati jewe kuvyo mvura usikwanje ngomba kugusesaguza ibyo sigwanje mugabo ngomba ndakwandikira ama examen nende yakoresha niweza kuyakoresha uronsereze uzinzanire ushobore kurangira umuganga kumbure yogufasha mugabo wose jewe ntarashika muri hôpital militaire mugabo naronse itelefone ngishikiye Bujumbura juste narigeze mu gatoki umuntu twaheruka kuvugana hari haciye nk'imyaka 3 umugenzi twari duhuriye mu vyo dukora umugabo bica bivamwo ubugenzi inshuti magara nimba ari ngaha umushinga nta Adolphe
sinzi ko ari ngaha mbona umudamu wiwe habonetse madamu. amen hama ndamubwira we yagomba ni ibintu yagomba ndamurabira Igitega mu byo dusanzwe dukorana. Ndamubwira nti Adolphe uheruka inzira muci naramugaye mvuze ngishobora ati bimeze gute ntiwagomba ndi ngahe Bujumbura ngiye muri hôpital militaire acambwira ati nimba aramangetengete ivyo bintu gwaye canke aramadayimoni ndafise umuti narigiye muri ayo majambo nyene ndafise umuti mucurashiduka nanje Mungu we Adolphe n'ubuto bwiwe aguma cyane mu bafumu kabisa yagiye yagiye mu bafumu ndamwikura gutereka ngiye naje arambwira ati uheje kubona na muganga ucu telefona cyane mu telefona acaraza aje ativa mu modoka ndamubwira we naka karimi gasigaye ifusi miyama kuya futi mwenye yomeka mwenye muri fu urona ubushure buri muri fu ati tugende kunywa kayi ndakubwire ndamubwira nti ibyo by'ibyaye naribagiye turagenda ndamubwira none gashaka tuyasiste none barakisanza mu modoka ati turagerageza nari kumwe n'ubiri musaza wa madamu barabafata turagenda turicara ndababwira nti ko ndabagora kuja impande y'abantu bariko barafungura mugenda muteruye imfizi y'umugabo agiye kurya ankoro n'umusonga afise ni paradoxe ati ingo twicaranye mugakubwira ndagenda mugana niteze iki niteze yuko hava mbwira ko njana niba ari mu buyenzi niba ari hehe ariko inyishu nagomba ndamuhe nari nayitegekanije nari nza ndayifise ko nahise meze nk'ikihebe kuri ndawara hanyuma arambwira turicara arambwira kahise kiwe arambwira n'ingene byagenze numva ni inzira yo gusenga acambwira ati kandi kubera izo mvo ngomba nsaba umwungere uvino atagukozeho amubwira nti gira aramusaba amuharanira saa 10 ati wati umuntu yameze nabi kandi arasubira Igitega acamubwira ati muzana ubunyene turaza baharya ushika aho umwungere yarari shika umwungere byo twavuganye arasengera arambwira ati mushinga nani saa nta kuntu muguma ngaha bakumarana iyinga ko mbona bigoye amubwira nti uku nyene umbona niko naje n'imbere n'inyuma ico ni kimwe icya kabiri umudamu abana bambonye ngenda none nje mbereriyo kuko sinumva ko nukukiranzokira kuko intege nke z'umuntu murazumva Irumvikana cyane. ndamubwira ndi kumbabarire twavuganye igihe n'abana ko papa agiye kwivuza hanyuma ngabanye ibibazo azobaza umuvyeyi asigaye arankundira baransengera ndaduga sirivugure ndiko ndaduga nibajije ko pasiteri ari ikintu yoba ampujemo kindi biranja kare byari mu masheviye ibirenge byaravyimvye umenga ni pasteke ushika mu amavi nayo acari bloka cyangwa ameze uko Twari tubicokoje. avuga nti noneho akojeje agati mu ntozi ndahwera uyu ambonye abona byagenze nabi aca mu byo kurira ndamubwira nti bazirindire ndakubwira bambwiye ko umuti ushoboka ndamubwira byose ndamubwira niba hari ibintu nariko ndakora ndabimubwira ndamubwira nti uraraba banaka ibi n'ibi byari mu nzira je ndamanutse acambwira ati ahubwo we nukomeye ni sa waje gukora iki
iyo ugumayo ivyo vyose wobimbwiye ku telefone impuzu zikurungikiye canumva aranshigikiye ari naco gituma nababwiye bapastori muri ngaha umugabo ari mu ngorane nk'izi uramuba hafi azokumva inguvu azoshika kure umutima utekanye bukeye abwira umushoferi namwe nti rero witegure ejo tuzomanuka mugabo imbere yaho ndaca kuraba ndafite umugenzi yitwa Andre Ngurya nahaguruke n'abana biwe n'umudamu bari kumwe ndamubwira ni Andre ikibazo mfise nyamukuru simbona uzosigarana abana sinshobora kuzanana na madamu kandi ngiye nka pable ya vyose nta kintu na kimwe nashobora no ku gitanda nicayeko kujiji matera aca nkuminduwe Andre arambwira ati ico si kibazo kandi Imana imuhezagire n'umuryango we ati tuzokubera umuvukanyi tuzogukorera byose gushika ukize numva arandemesheje nawe uyu ndamubwira ni Andre twavuganye ndamanuka manutse acafatira hoteli impande yiwe kugira mbyuke niwe yaza kumvyura na madamu wiwe kugira noge niwe baza kunyoza na madamu wiwe ndatangura y'amasengesho aho nashitse kwa gatatu 17h yibuka basengeye nicaye hajya uko vyari vyasekonduka ngo shike aha hagati hanyuma barasenga umwungere mukuru avuga ati jewe ndafise iyindi engagement ndagusigaranye iyindi ekipe y'abavugabutumwa kandi utekane baragusengera saa 2 urumva ijoro rimwe basengeye kabiri saa 2 igeze sije nabonye irageze nkaguma mpamagara nahamagaye umupastori wowe ndega saa 2 irageze nimubwire barasengera naje numva yuko kabisa sengewe uru kurabohoza numva ncagira gutya haleluya naje muri jewe kwizera guca kuratuga gusa uko pasiteri yambwiye ati twe turagufasha gusenga ariko nawe udufashe wizere ukwizera nanje guca kuratuga kuja kuri point ama ndababwiye nti aho rero ni mwibande ngaha imana ingorane barasenga uko haca iminsi ngaca ntangura gufata begiye jenyene kare ntivyakunda nimba ahantu hose naca mwibaza hakeneye umuntu baranterura kwaba ukobwa kwaba ibintu byose muzi baranterura umuriro ntangura kumva nanga abantu bariko baranoneka batanguye kuza ngaca mbona yuko rumara approche afa na baranoneka umutima biranga mugabo uko haca iminsi mu masengesho ibintu birafata umurongo neza fata ibekiye umunsi pasiteri arabona mvuye hajya ku modoka wahagurutse wowe nahagurutse nyine none wambwiye nizere kandi nagomba nakubwire ndamaze kumva yuko rimwe wambwira wa Mungu nzoba nigendera ariko ikintu atarazi ntiyarazi ko nzoba nambaye ibirato icyo natangaje umupasiteri wawe navuga nti mu byo uzana ibirato ambwira ati wewe menyera gutwengara yawe ibirato wewe niwemere uzana ibirato arabizanira ndabicomekamo ndahaguruka ndatambuka abantu bose mwambonye ngaha nariko yeboyebo nahise amayeboyebo mbekaho nayo nyene yarantumika nkamuko ngira tugeza kuri iyi saha rero amajambo menshi yagiye aradufasha ngo masubire inyuma gato kwa gatatu njinjira hariya
asanzwe umupasiteri ariko arigisha ngaha mu musonga nari mfise baneruye numva avuze ati Imana ivuze ngo abagucira icyobo Imana iri kwigucira icanzo ariko ko ninjira afipingwa mu gutwi ariko abwira bobo jesi ndimo aza ndicara amasengesho arahera ati ndetse mugiye kwitwa n'ayandi mazina ataramwe bahora babita yabukene mafyoto amazina mabi babita babacira imizo kuzimu ati mugiye bamwe muzohava mwitwa bamugisha zanumva mugisha nawe n'umuhererezi w'iwanje birafata tu ntangura kumva ndemye umunsi ukurikira pasiteri arigisha Steve Vendredi sinzohibagira yigisha avuga ati muri Bibiliya bavuga ingene Imana ibabwira nabahaye ubushobozi muzohonyora inzoka na scorpio kandi ntimugire ubwoba ako kanyuma rero gaca kangura mu ubwoba birashoboka avuga rero ibyo yamwigisha byose byanzwe bihuye n'ibyo ndimo musukurikira turiko turiga ngaha ariko arasoma imisa aratubwira ati jewe umenga wa kabiri ati ndi kw'iradiyo kuwa gatanu mw'ijoro Imana yambwiye ijambo nza kubabwira reka rero ndaribabwira ati abantu babita abantu aho nikora inkengeko Imana igiye kubagira abantu kubera imisonga nayo ndayifise mu maguru mu mutwe akanyarigabo uko biri kose aziterije ntaho nikora zanumva ijwi mu mutima naryo riti ni wewe rero ntaho nikora kuko ntacyo wifasha ati rero wewe rero ni wewe ntaho nikora wa vrai ndasenga Imana ugati musenga Imana mwese mugiye kurokoka ababita abantu nikora mugiye kuba abantu kubera nitahuye yuko naje ndi muri bantu nikora ariko bwa mbere nako nibaza yuko abo ariko aravuga sikeye ubwo usanganije ntaho nikora bavure kuko ntaho nikora nurya akora ikintu afashijwe naje rero ndi nyuma ya ntaho nikora kuko nimvura isanze aho nicaye ndiko ndota izuba yampereraho ata muntu ari hafi ntaho nikora sumbuye byose ndabyakira nteranya biramfasha mu masengesho isengesho naza ndavuga bariko baransengera avuga Mana none jewe ko nahakanye abapfumu abanji wawe none imisonga ikaba igumizako none uranetereje kandi mvugira byose ukantetereza izina ryawe uraraba neza nawe kuko twizeye wewe ni wewe nk'inzo dufise none raba shetani ibitero byayo birayimena twizere ko bitazoyimena Imana rugira byose ishimwe kandi ntibyayimenye Yesu yaranyumviye arangiza ubasikiye gutera agapira haleluya nako nzogatera ama ntagomba guhereza ku kintu kimwe bantu musenga mufise imigisha myinshi ariko ntimuyigumizemo aho inyuma hariho abantu baboshwe kabisa genda mubabwire ntimutinye mubabwire ko Yesu akize mubabwire ko Yesu abohora baze babohoke baza n'imizigo yabo ibaveko
mushingire intahe Imana. Ndangije nshimira umwungere w'ishengero n'abamufashije kunsengera. Inkingira cyari ndende kumeze mudufasha gusenga, natwe tuzobasengera kugira ngo umane hafi, Imana ibatuzigamire. Amen. Ama muze murafasha abantu kubohoka. Yesu ashimwe. Dukomera amashyi umwami wacu Yesu Kristo. Ariko aho ni ngo tubuze icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya, cyane. Imana yishimye. Nta kindi naramubwiye ko atanguye kugenda ikizoba gisigaye ari gukina umupira. Ngo aranawukumbuye yahora awukina. Hanyuma yongera fukame cyane asenga Imana. Asenga Imana. Ndizera ko hanyuma akazosimba akagaruka ikindi gihe twavuganye. Nzoza kwa gatandatu turasubira. Sawa kuwa gatandatu ari inyigisho azogaruka kuzibandanya. Sawa umugisha w'Imana ubane nawe. Tuzoguma tuvugana n'Igitega hariya nahone uzoguma gukurikirana ubutumwa bwiza. Tunyarutse rero ko ntaye ku bantu bake ndabona ko umwanya usa n'uwagiye ntituhava tuwukoresha mwese n'ibihava byoro.